Hello guys, nibaze ko mumeze neza muherereye hose ni KZ TV. Ndabwira yuko ibintu byashushe. Ndabwiye ko nzokwama ndabazanira abantu bagiye batandukanye ndetse n'impano zigiye zitandukanye. Kuri micro ni Mr SGS Mr Sando shakumwite uko ushaka. Guys, gumana natwe ndakubwira yuko uja kuri YouTube ukabura kora subscribe kugira ngo uze uraronka amakuru atosoye meza ni Kevin Zihote kora subscribe ningoga na ningoga turi kumwe n'umukomediye umuntu asanzwe akina filme ndetse n'ibintu bitandukanye ni n'umumizisiye ndabwira yuko tugomba tumaze ibintu byinshi muraza kumenya byinshi kuri we ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye. Guys, reka ndamubereke ndibaza benshi baramuzi ni Samba famba, ndibaza nibake batamuzi muri Mario hehe n'ahandi no mu yandi maseri agiye atandukanye. Gumana natwe rero ndamubashikirize. Famba vipi? Freshman umeze neza? Ndashima Allah. Ndagusaba ndamukize abakunzi ba KZ TV. Niyambu cyane Imana ibanzigamira mu bwami bwa Samba famba ninde n'umuntu muki ko batamuzi? Samba famba kozana umuntu yitonda kandi umuntu azi Imana cyane. Okay, Samba famba nakanya gato uvumye vraiment ni ibintu byiza cyane. Watanguye gukina filme ryari by'amakomedi? Manje filme natanguye kuva kera sana muri 2005. Natanguye gukina filme ariko sinatangiye kumuterekina filme, natangiye kuririmba ariko narabonye ko kuririmba atakiko kiravamo cyambona confisi ndi mana ko umukomedi cyamara kandi byo kuririmba fata umukomedi none nje umukomedi nikapambana pole cyamona kuko aho na uramba ni mu rugombo navuki cyamara biranse cyamara ka simbi bujumbura ndabiko impano yanje uba en public ndazi bujumbura mu 2012 ndapambana abana gushika ubu niho ngisohoka kandi ndashimye Imana vraiment. Ni Samba famba dora tubona kuri continue ya YouTube or posting amakomedi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'imiziki. Hajya ihuriro TV niho ikigufata cyane ngira mu byukuri kuvaho ninje mu ihuriro TV YouTube yanje singi post ikintu mbasha gusa indirimbo ko umuziki nacenda ubandanya kenshi shira ko indirimbo zanje maze gusohora ko ibintu byo comedy cyangwa filme kuri YouTube wanje shishira ko byagenze gute kugira ngo ihuriro TV yizere Samba famba? Ico gihe inyiko mabati kuko indoto zanje nayifise nizo kugira mu ihuriro TV ariko nari mbuzi inzira yo kwinjiramo. Ico gihe nari muri ZM Classic TV niho hamisi yabonye impano yiwanje arambira do ko ibaza ngaho ngo ndakubranding neza urafise impano. So ico gihe niho naciye ntora ashira mu ihuriro TV turatangura gukorana kandi Imana imunzigamire na. Okay, twarabonye uri mu masezo menshi, hari bisangamani, hari n'ijya Mario, hari n'iyindi bita urudubi, polisi, umwatatsi. Dore ko bisangamani. Twarakubonye muri bisangamani uri kumwe na ba Ismaili Gasore. Tukaba twarumvise Gasore yuko yavuyeyo kanavuga yuko ijya filme mwaciye avuye mwaciye muguma muyibandanye mugira kopie kore ibike none kandi nawe tukaba twarakubonamo warakina kuri wewe byakubwira iki akavuga uko mwara ikopia yari ya Gasore byagenze gute? Kwanza kimwe cyo hajye mu ihuriro ari ibanga rinini dukoresha kugira dukore akenshi nkuko uzanye sije ahantu nko muri company y'ihuriro uzanye filme nuvuga ko ari filme yiwawe yabari yihuriro ni projet yihuriro so kuba Gasore yari yazanye bisangamani hanyuma avuyemwo twaje tubona twikira nuko ijya projet yari yihuriro ntabwo yari ya Gasore yari iwacu niyo mpamvu twaje tuyibandanya kandi na copy twagize kuko yari kuba twagize copy mwene yo imba yagiye kugenda yitwaye ntwaye kuma twibandanya niko yari projet yihuriro niyo mpamvu twayibandanyije kandi vuba izobandanya kuko turindira Jojo yibaruke ubu yibarutse ameze neza so turayibandanya kandi biragenda neza. Kuba mwaciye mufata Gasore mukamwica muri rya season nyene twace twumva ngo Gasore ngo yapfuye mu makomantere baca bavuga ibindi bintu tutabonye mu Gasore bana season icibiha iki kuri mwebwe ntaco bibabwira? Kwanza mu byerekeye bisangamani sinavuga ko cyane kubera sinzi intanguriro yawe kuko nasanze bayikina kandi sinzi yanza numva bagayandisa ni Gasore yiki gusa sinzi nastaka kujua
sinishaka kwibaza cyane muri bisangamani kuko nje barambwira gusa kinaha ura na Gasore umugenzi wa Gasore kintu ku basi sijuwaje binaendelea niko tubona muguma musora season amasezerano agiye atandukanye bigenda gute kugira ngo cyane n'umukinyi avuga ati je ndakeneye ndafise isiji nini ukayizana niko bigenda canke ni chef wanyabatoza bigenda gute no hajya chef wacu naco atubwira ngo ukora kino mu bwenge bw'iwacu so twa turandika tugashikiriza ihuriro tukabwira abana ikintu twanditse niki mukibona gute ko tubikorera ko hanyuma bakavuga ako mukora so twa turazana gusa store wakaduha location n'ibintu bikenewe okay Samba famba kuva winjira mu ihuriro TV nicyo kintu ubona imaze kugeza ku mwanya uriko kuva ninjira mu ihuriro TV ni intambwe nini imaze gukorita kuko nigikora nje nyene ntibyari byoroshe so ihuriro yafashije ibintu byinshi cyane kandi ndayishimira cyane nshimire hamisi manager vraiment sino dodagura ivyo maze kunguka mu ihuriro ndabiheze ariko kimwe cyo imaze kunshikana ahantu nari niteze mu buzima okay ni Samba famba tukubona muri Marius ijya ninde yanditse atari banga ijya no sibanga kuko abanditse mu ihuriro barazwi kenshi umuntu yandika amaseri ni Amza na jewe niyo bantu twandika amaseri cyane hajya mu ihuriro nawe gusabira abandi bandika amakomedi n'amacourt-métrage na escrow n'izindi ariko kenshi cyane byerekeye seri cyangwa aparti cyane jewe na Amza no twandika ni Samba famba tubona ari mu bintu byinshi uri muri music uri ndetse no mu mafilm n'amakomedi mbega music kuguma uyibandanya ntibizova bikwicira career ya comedy vraiment kuko ndibaza ni benshi n'aba legend benshi barawagira comedy ni nka film tu comme tel gusa abariyo impano zitandukanye so turabye na n'umusani wacu Big Fizzo aretse gusohora seri so ni ikintu kiri easy so ni kubaze tumunda nje nkina comedy ku mwanya wanje narimba ku mwanya wanje kandi umuziki nufatira cyane mwana kuko umuziki si ikintu gitwara n'umunsi ni ikintu gitwara nka 30 minutes ukaboheje ku recordinga bakamikisa akagira ikibo bwindiribo gusoka posting kuko kenshi singira ama media tour cyangwa ibiki so nje ndisora indirimbo nka posting kuri YouTube wanje basi sinire birebire ukuntu abafansi baba bakona aya muri video mu mahuri kurakina amafilme ibiki ajya ni bake bibaza yuko uririmba bake sana ne dushishirize ko twumva ego nje ndaririmba ko yedi dushishirize ko gatoya gusa mwanamke mrembo mwenye asili ya Kikongo asokuwa na maringo amina isi uko singo nikabidhi moyo wako utojuta maamuzi yako nitaulinda moyo wako hadi mwisho wa uhai wako Samba famba comedy mwumvise ko ashobora no kurimba kina comedy akongera akaririmba ibintu biryoje cyane narabwiye ko tuzokoma duteza imbere impano zo Burundi kugira ngo zigire aho zishitse Samba famba je ndakwereza akabazo rona bayisumira Gasore mwarabavuze muri ihuriro byagenze gute kugira baveyo ni benshi bavuyeyo byagenze gute okay kuvyerekeye abantu bavuye mu ihuriro TV vraiment ico kintu sinkunda kwivuga cyane kubera kenshi ndakivuze ko kirazana induru ariko kimwe ico nzi nuko bavuyeyo ku mpamvu zabo barabonye ko bafise ukuntu bo kwiteza imbere cyangwa ukuntu bo kwitwara bonyene baca bakamwa kutoka niyo mpamvu kenshi utombona mu bintu by'amafu izipfuyo zo kuvamo Gasore iki siwagi sana mayirito mina focus sana na kushuti na kupost na bindi bintu nuko kubivuga rega nibisanzwe bro kubivuga nibisanzwe kuko nawe mu minsi birashobora gushikira tuzikizo gushikira ninge nawe usanga uvuye nka kujya kwa Gasore yagiye usanga uvuye nka kujya kwa Gasore kubivuga nibisanzwe kandi turabona aho Gasore aviriye mu ihuriro ebana yaci umenga asa n'uwaduze sinzi ukuntu byaciye bigenda atari banga yoba yavuye kubera iki kugira ngo n'abafansi bari barakurikirana abafansi ba Ihuriro TV babimenye urazi ikintu kimwe amajambo yabamaze kuba menshi kandi nituzi naho yava kimwe cyo urazi yari ikintu kimwe umuntu atazi
urazi ugiye nk'ahantu ugiye nk'ahantu nko mu Kanyosha utahazi ari ubwa mbere ukihagira uri premier foshika mu Kanyosha hanyuma uhashitse nyene ugahura n'umuntu akakubwira ahantu uri hari umuntu w'umusazi abangaha kandi umusazi mubi ubona ubwa mbere ucutangara ko wakubwiye ko ari umuntu umusazi abangaha mu Kanyosha hanyuma ubwo nyene ko utangura kuzunguka Kanyosha nzimo kamara amwamezi abiri ukorondera umusazi hageze aho umubura wase umusazi azoba ari wewe n'ugira kubwira abashize gusobanura yuko aya majambo yose akora cangaha ya Gasore kuva mu kugiriki uwabikubwiye ndo wewe ani uko kupenera zunguri kyo ndopo sijiko ninaelewa mpaka hapo okay ngoma ndakubaze ikibazo Samba famba mu nk'inyuma y'imyaka 10 ubona ko kariyeri ya comedy yawe zobigeze bro vraiment sinzi kuko jewe ndo umuntu manje ni Muslim kandi abasema tuzira yuko tutazi ko ejo tuzoba sijui kama kesho nitakuwepo lakini na imani tu kwamba njia yangu iko nasafika kuko ndi kumwe na Allah hakuna kinachoshindikana sababu hata pene nipo siku najua kanda tafika na mkabidhi Mwenyezi Mungu tu arashobora kuvuga ati kuko uvuye mu ihuriro TV nubwo mvuge ko uzosubira hasi bizogenda ngo ariko urashobora kuvuga sema kadara ya Allah kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu so no bandi mu ihuriro TV nkaduga nkuko ndiko ndaduga ariko hageraho byanga tu naho ndi mu ihuriro TV tu bikanga tu kila kitu kinapangwa na Mungu uriko uraraba filime zo mu Burundi ni filime zo mu yandi mahanga hanze ubona bitandukaniye bro kwanza kimwe cyo mu Burundi ndashima Imana abarundi batangiye gukunda ibyaha icyo ni kimwe kitwari tubuze cyane gusa twari tubuze secret yo gukora filime ziwacu kuko nabonye ko abarundi bakunda ikirundi cyabo kuko iranje nawe uranyira mu Giswahili urabye muri YouTube yiwanje usanga ama video agera no kuri 5 nakinyi Giswahili gusa ariko naho nongera Giswahili naho nashika ariko ubu ninje mu yuro nawe kirundi gusa ni Mungu anasaidia so kimwe cyo abarundi bakunze byabo n'abanyamahanga bakabikora neza gusa tupambane to nimshaki ico kibazo nyene uri kuravuga none ni kuki ushobora kuko abarundi ne bakibumva Giswahili mu Burundi ne bakibagikunda uri kurakivuga ari benshi bagufata mu kumenga mwese ukuntu none wo babwira ikigo ndo hivyo kuko umuntu utumva Igiswahili naco mubwira ico mubwira gusa bagenda kwiga nyine akazacumva naco mubwira gusa nimba utumva Igiswahili Imana ikunzigamira kandi igufasha uzocumva kuko umwatatsi bro kuko wiyise umwatatsi umwatatsi ni ngateme so niko benshi bayumvira ku byinshi mvuze kwataka cyangwa kuba ndi umwatatsi bagacambira ibindi bintu kuko abantu kama dushaka kujya wapi watu cyumvira nyene ni kwatakana nyene kumbe umwatatsi bisigura byinshi wewe basigura bagizigura umwatatsi swati ukunozganiza ingua umvuruga kwataka kwataka yani kwataka ni ikintu nyene gusa muri Mario wagira umwatake bro wagira umwatake ndaki inde wajya mutanda sibu nyene kwataka nyene cyo bingira nyene uko nyene kwataka nyene mukatakana nyene mukamubura watatsi nyene tukatakana nyene nawo uzanye gorofa no cyanda gusiga ndakwatatsi ubuzima busanzwe urabona ko uri kurakina comedy eba hari n'abantu barakubura mugabo je vraiment ndakubonye uri umuntu ari seriye mwisite wara bagufata guteba kenshi si ibintu byoroshye kuko benshi biyumvira kuko ndi muri kamera cyangwa ndiko ndakina ndakaruka ko kose kugira umufanzi wanje anezerwe niyo mpamvu benshi bafata nyirofa ari hano nzanca ukasanga umwana nyine araduse ko ngo cya famba ikirofa kandi mfata akavuga ko dunganya ubwenge so ndiko ndakina mba ndi ku kazi ariko nduza busanzwe mba ndisebe cyane kandi sinkunda kuvuga menshi niko zangu tukimenya mashango ariko mu mafilme wewe Samba famba bakunda kumukinisha nk'umukozi umuntu yugurura kuri portail ni kubera iki cyane ubyisabira sindabyisabira kuko hajya uwanditse umuntu wanditse utora rero abantu bazokina ngaha kandi bakugiye bazokina ngaha no kwanga ariko uravye nka polisi uko nayikenye nari serie na comedy nemwe nashizemo uravye na urudubi nayikenye ndi serie bisangamani niho nakinye ndi mu comedy ni Mario
ariko so ndakina ahantu hose gusa cyane kuri comedy man ushizeko hanamenye no siga ndahongora niyo mpamvu benshi barandika film hajya mu ihuriro bakabona ufama tumushire ku muryango kuko ku muryango hakenewe umukomedi bakacabona reka tumushire hajya nyene nanje ndabanshizeko nsiga ndaguhongora ko ushyize umuhongo yego tumaze kubona amantu menshi mvuze iyo polisi mbe ni polisi urayivuze cyane kuko ko harimo n'abagasore kandi nayo ntayo mwamaze polisi natwamaze kandi turacayibandanya gusa polisi no muri ihuriro dufite projet nyinshi cyane kandi kimwe dukora ku mwanya wawe ndibaza umwanya ugeze wa polisi tuzayibandanya kandi ahigeze heza kuko polisi nayo itanguye ifite n'abagasore urudobi nayo kenyera abagasore nabisanga mana kenyera abagasore gasore yagiye asigaye ibintu hagati byinshi ariko mwatwebwe struggle tumaze imyaka myinshi muri cinema turazi ukuntu tubihinyanyura neza fresh tukakura amakuru ngo ajya bagiye tukabandanya zose muzoca mu bice uzi zose muzoca naho munazuku mu mukuramo gute kandi yarakoze uwo muntu umengana umuntu principal nyene bazova mutu kandi bizogenda neza ndibaza okay hama ndagushimire cyane kuba watwitavye muri KZ Media ikintu cya mbere kwanza nagomba ngenda kubajije kuri ubu buzima ni kibro iki ubuzima ni iki kuri ubuzima kuri jewe so sinzi muri sije yihe fata ubuzima umuntu akubwiye ubuzima wumva iki basi ubuzima kimwe cyo nzi ubuzima n'ubw'Imana ko ubuzima bwose tubaha Imana nje uvuze ubuzima n'ubw'Imana so Imana ni ubuzima bw'iwanje so turi ku isi nk'abantu bako baragenda ahandi hari abandi kandi so ubuzima ni nk'uko turaha ibyo tuzoba ngaha nawe uko turavuga nuko mpava ngenda nkazumva ejo ko Sodoro yapfuye cyangwa nje napfuye so ubuzima nuko turabisanga nipo kesho sipo domaisha Samba famba rubatse cyangwa sumfiance amna ibyo byose ukuvuga utaraza no kubivuga na mufiance ntago ndubaka office abatatsi abo wataka aho rero bitora okay Samba famba merci sana ndagusaba nsuzerera abakunzi ba KZ Media abakunzi ba KZ Media ndabakunda cyane kandi Imana ibampera umugisha Imana ibarinde kwatakana ko gusa ibarinde kubataka Imana ibarinde kubataka ariko bikenewe nyene ze muratakana nyene kibaza hari umwenge hacumo yako merci sana okay bakunzi ba KZ Media ndababwira ko twari kumwe n'umwatatsi ushaka kumwita ko ushaka vraiment umwatatsi ni Samba famba comedy yari yahishikiye muri KZ Media ndababwira ko murakora subscribe kuri Kevin Zehote niko kuri YouTube handitse mukore subscribe muri meshi kugira ngo tuze turabazanira amakuru ameze neza amakuru atomoye ndababwira ati bye bye